yitwa Nikuze Marie Carmen nkaba ndi ku nimero 25 kuri Miss Ngoma 2020. Umugambi wanje nawise plus 257 imico yacu. Mushobora kwibaza igituma noba narashizemo izo nimero mu mugambi wanje, ariko nashatse kugereranya Uburundi n'izo nimero. Izo nimero nkuko tubizi ni nimero novuga nka code telefonique. Akaranga kacu sishaka kuguma mu Burundi, ndakeneye ko gashika no hanze y'igihugu kuko nakaranga keza cyane. Akaranga ku Burundi novuga akaranga ni gafise imigwi myinshi, aho novuga nk'imico, imibereho, imigenzo n'ibindi byinshi. Ubu urwaruka rwo mu Burundi birukira cyane cyane imico y'ibindi bihugu, aho novuga nk'intambo, imbyino, eka ndetse n'akahise k'ibindi bihugu. Ubuhinga urukana bumenyi burabibafashamo. Aho rero novuga yuko urwaruka rwinshi rwirukira gukurikira ibi akaranga ko mu bindi bihugu gusumba akubu iwacu mu Burundi. Umugambi wanje nashimye kuwukorera mu mashuri kuko niho mbona hari urwaruka ntushobora gukorera ko bitagoye. Aho nipfuje novuga gukeya amaclub scolaire culturel, ayo maclub akazokwigisha abajene bacu akaranga ku Burundi babicishije mu mbyino, mu ntambo, mu bitito, mu migani, eka n'ibindi. Umugambi wanje rero ni umugambi uzoteza imbere Uburundi, ugateza imbere urwaruka, eka ndetse n'abantu no kwita aba artisan kuko barakora ibintu byinshi byiza by'akaranga ushobora kujana mu bindi bihugu bikatuzanira icyo nitwa abatouriste, ndetse bikanazana n'amadevise étrangère azofasha cyane igihugu. Nifuje gukorana n'abantu bitwa ba responsable des sites touristiques, eka ndetse na ministère de la justice et de la culture, kubera ko n'abantu bazofasha cyane cyane mu mugambi wanje w'akaranga. Nkuko tubizi igihugu gishize ku mbavu akaranga kako ni gutera imbere hose. Nico gituma nifuje guteza imbere akaranga kacu ndabicishije mu mbyino, mu ntambo, mu bitito, mu migani, eka ndetse n'ibindi. Murakoze. Reka mbashimire kuko wakoze ku mugambi wanashaka benshi batakoze ko cyane, ariko kandi mfise ikibazo kuko mbona uwo mugambi umengo uciye nkora ku mushaha, nkimvira nti uno munsi muri kahise k'igihugu cyacu hariho ibintu byinshi twipfuza kuronka tukabibura. Namwe mbona muri abacukuzi kumbure mwarayangize n'abasokuru n'abasokuruza n'abanyokuru. Uyu munsi hariho ibintu turondera tukabura, uyu munsi hariho ibyo twipfuza kumviriza tukabura, nk'ibyo majije kuvuga ibitito, ibisokozo, ubujajuro n'ibindi. Hariho n'ibindi turondera, ibihete, inyerere n'ibindi. Nashaka kubabaza mu bigo ndagakaranga mwagendeye no kubo mwayaze, mwoshobora kudufasha kugira ngo umurundi cyangwa umurundi kazi atashobora kuronka aho yokura ivyo bintu, aho ashobora kubironka. Cyangwa mwebwe hari ibyo mwarabibonye, hariho mwarabibonye kuko twumve ko akaranga kacu hari ahantu ko bakakiri. Murakoze nk'abacukuzi. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye naripfuje gukorana n'aba responsable des sites touristiques. Mwihiganwa turimo baradutembereje mu kigo kirati no kwitwa Musée Vivant do Gitega. Namwebwe mwese ndabatumiriye, ni ikigo cyiza cyane kirimo ibintu by'akaranga byose byo mu Burundi, mereye kubamikazi, imico yose y'u Burundi. Nukuri mwese ndabatumiriye muze mujeyo, ni ibintu biryoshye cyane. Akaranga kacu ni ikintu biryoshye cyane kandi ni ikintu kituranga ko turi Abarundi. Novuga ko cyo kintu cyonyene twisangije, ikintu umuntu ashobora kuvuga ati ndi Umurundi. Akaranga nakaranga nyene ku Burundi.